izina rya Kylian Mbappé rote rigiye ko rikurabura Houston indwi ishaka kuri 3 muri equipe yitwa nde Real de Madrid. Ibura rya Mbappé muri no mugore Real Madrid hari gihe ubona ko aho mengo rishobora gukora cyane kuri no mugore Real Madrid bivanye na tactique zo mumenyereza. Kuko no musi tactique za Xabi Alonso zozo ziratwereka ubwayo yuko Mbappé niyabura mu mugore Real Madrid ari amahirwe menshi cyane gushobora gusanga mu bibazo no mugore Real Madrid. Ariko ugarutse ukabisesangwa neza ukabiraba ukavyinjira ibyina siko biba bikwiye kumera. Kuranyu Ndakumva gose. Siko biba bikwiye kumera. Kuko wonyene Mbappé twumva yuko ari umukinyi ahari atsindira no mugore Real Madrid ku buryo abuze twoza gusanga mu bibazo no mugore Real Madrid ni kubera yuko mu bitsindo byinshi Real Madrid maze kubitsinda bitsindwa na Mbappé. Mu ntsinzi Real Madrid nyinshi ronka uza gusanga uruhara ari Kylian Mbappé rote. Kandi ni kenshi twabonye Real Madrid iyo yagize amahirwe mabi nironke Mbappé gutsinda bigora. Sivyo? Eske nuwo Mbappé garukurabe mbebasha atsinda gute mu buhe buryo? Ariko urumva hari n'ubundi buryo kenshi ukunda gusanga iyo Real Madrid bataronse penalty ni gake ubona ko Real Madrid baronka iyo nsinzi. Kubera ko naza penalty uza gusanga zitsindwa na Mbappé. Ubundi Kylian Mbappé rote nanaguciriyemwo harantu asomye ko afise uragwa ibitsindo muri equipe twa Madrid bice 75 kwijana by'abandi by'itsindo byinjiye muri Real Madrid bitsindwa no mugwa Real Madrid. Yes. Urumva ivyo byonyene n'ibintu ivyo byonyene tactique zikoreka yuko izo ni statistiques zikoreka yuko Mbappé abuze mu mugwa Real Madrid gutsinda biba bigoranye. Ariko mu mugwa Real Madrid siko biba bikwiye kumera siko vyari kuba bikwiye kugenda kuko mu gutunze nka attaque irimo Vinicius Junior irimo Rodrigo Goes irimo Jude Bellingham irimo na Bardagire heske gutsinda bigorana gute ufise aba Franco Masatuno gute gutsinda wumva yuko utegeza gutsinda ariko ufise Mbappé. Ega twarabonye Real Madrid ishobora gutsinda ibitsindo igatwara insinzi kandi bitayigoye idafise n'uwo Mbappé wumva. Ariko tactique za Xabi Alonso nizo zaje zihindura ibintu byose mu mugwa Real Madrid nizo zaje zinanirwa no kuduza canke no gufasha ba Vini urugero rwasubiye hasi kugira ngo ruduge dushobora gusanga ko Real Madrid no munsi ishobora gutsinda mu buryo bwose butandukanye. Akarorera abakuri Arsenal no musa gutsinda atari uko uvuga ngo ati ngo Arsenal ngo badafise Bukayo Saka ngo gutsinda biragoranye oya. Na Julian Timber araza kugutsinda. Carafiora araza kugutsinda. Uri kurumva? Kuvuga abakinyi bose press yose Lewis Kelly araza kugutsinda. Buri mukinyi wese ashobora kuza kugutsinda kubera yuko hari confidence ubwa mbere na mbere bifite nk'aba defenseur na cyane kuko mu defenseur tuzi ko kazi kiyo kanini ariko kuza kuzibira. Ariko hari confidence bubakiwe n'umumenyereza ibabwira ati nanje ndashobora kuduga nkafasha kuronka intsinzi umugwi wanje wa Arsenal. Trossard akamenya ati nanje ndi wa mukinyi nzi neza na neza yuko mu ruhara rwo gutsinda nanje ndabifisiye mu go ruhusha ntegeza kuza gukora ibishoka byose. Bafise mu mumenyereza ivyo byose bimeze uko ko bafise umumenyereza yavyubatse yabihubatsemwo. Ariko muri Real Madrid baramaze kubakirwamo ca kintu baramaze kwitahuramo muri ca kintu ati gutsinda ngaha ni Mbappé buri gihe. Reko ranyu uno musi Vinicius Junior wana kwa kina gacenga amakorosi yiwe akabona ati ivyo kwibanda kuja kurondera gutsinda kiragoye kandi kanatsinda Vinicius Junior tumuzi nk'umukinyi atuma umugutsinda atari wa mukinyi aza kugutsindira. Uriko rumva na wa Rodrigo Goes twa twizeye ko ashobora kuza kabikora eske ahabwa umwanya kangahe uretse ko atanguye kuronka umwanya ubu naho nyine umwanya uronse kubera ko hari bamwe mu bakinyi batari bahari ndetse n'uno Mbappé siho yarari. Ivyo byose biri mu vyatumye Rodrigo Goes ashobora kuza gahabwa umwanya. Franco Masatuno yaragwaye ari mu mvune. Ivyo byose biri mu bintu vyatumye Rodrigo Goes ashobora kuza gahabwa umwanya. Ariko twari tuzi neza na neza yuko Rodrigo Goes ari wa mukinyi atari mu migambi ya Xabi Alonso. Bivuze gute rero uburyo uno Xabi yubatse mu mugwa Real Madrid nibwo butuma twemeranya neza na neza yuko kubura Mbappé mu mugwa Real Madrid bifite amahirwe menshi cyane yo kubona Real Madrid igiye gutakaza inyinshi zishoboka. Ariko uno Xabi niyagerageza akaza akavuga ati ko nabuze Mbappé bavuga ati ngo uvunise ngo amenya no gucumbagira. Uri kurumva reka ndabukuntu nicumbagiza nubake aza gusanga rero ca cizere yari yabure mu bakinyi kanaka yashingiye ngo je nubaki kuri none nk'akarorero muri Mondial de Club Mbappé yaramufise. Eske ntiyakinishije Gonzalo Garcia acaba na Med Bitere wari no higana cyane kuva ico gihe Mbappé agarutse Gonzalo Garcia basubira kubona hago umwanya gukinishwa. Urasubira kubona Gonzalo Garcia ageragezwa gukoreshwa kugira ngo avuga ati uwo mwana namubonye afisemo ikintu muri we reka ngerageze kuza ndamurondera iminota mike kugira ngo amenyere mu kibuga ejo nshobora kubura Mbappé kugira ndamukoresha. Eske Gonzalo Garcia uno mushobora kwicarika mu nkino 5-6 zikurikirana uriteze ko urugero yari afise muri Mondial de Club ariko azogarukana
ere gucuma kidakora kigwa ingese rero kubera ko Zabi atigeze anategura muri rusangi squad yiwe yose ino musi bishobora kuza kumukorako kuko yabaye wamumenyereza yubakiye kuronka intsinzi canke yubakiye kuronka amanota bice kuri Mbappe gusa uno musi aramubuza rero bivyo bitwereka statistique canke impact y'abakiri mu kibuga yabahabwa umwanya ndetse n'abatakinishwa bitwereka yuko umugore wa Madrid kubura Mbappe rote bashobora kuja ibice byinshi kwijana bazisazo. Ikintu navuga kuri ino dossier no mugabo bita reka nahite ngo dossier kino kibazo cy'umugabo bita Kylian Mbappe rote ko n'imvune ikomeye kuko agiye kubura match z'agacamutwe kuri Xabi Alonso je na bamuvuye ikintu kimwe umugabo azokwizira cyane kandi agiye kuba yizira kana tsinda kuko inkino yimirije ntisinyo zoroshe haramuti bitwa Emery ngabo nziza ari Zambia ati arabaramutsa cyane atubaka mushesha mwiza abasore watwese kabisa tubaramutse cyane so nubwo atire kuri kuno musore bita Kylian Mbappe rote sinamukomanta ko cyane sinamukomanta ko mukimaze kwaragaza urugero rudasanzwe kuko numukinyi ari class amaze kuba ava muri babakinyi baba underground ubu n'umugabo akomeye cyane mu mupira w'amaguru w'isi ubutuvugana arakomeye cyane ubutuvugana izina giwe rimaze kuba iri hype ni izina ri hejuru cyane mu buryo budasanzwe abivuze neza uno musore Houston ndavuga ngo muri ya question ya gestion ya swad cya kibazo cyo kumenya mbega ni gutse nza kugira swad kugira ngo buri mukinyi wese abe competitive buri mukinyi yumve ko afise urwo rugamba kugwana na club tanza kagaragara kuri Gonzalo Garcia Monere Club mere bitera ariko muri Liga gandura nta nkino nkazibira rakina ngatangura mu kibuga cyangwa nkino zitunga kine ngamara rukino ntibinakunda ni bencher yarahize inyuma y'ikibuga mbega ritime ko bivuze neza ritime yakoranye muri Monere Club niyo ritime azokorokana anuko ati mwizi nkino agiye kwa kenegwa ko biragaragara ko sisi mudasha kwihindura kina bane babiri birashoboka ega nande mahitamo afise azokoresha Gonzalo Garcia ariko ukibaza ikibazo kimwe sindi ko ndabona question yuko ari Mbappe rote atsinda gusa muri equipe Madrid kacyo kibazo kuko twabonye na equipe ya Liverpool itwara igikombe cya Premier League idependa kuri Mohamed Salah ariko difference ntihagaze hiyi nukuvuga muri equipe ya Liverpool yari Mohamed Salah ariwe aratetse nuko cyo gutwara equipe yose agatsinda ibitsinda n'amapasi kabiri yatanga ariko wazakura muri ya collectivity uburyo equipe ikina ni equipe ikina ibintu bimwe si equipe sanzaraye buri wese akina ibyo ashaka ibyo abona ariko ndo i Madrid mon frère je nubu sindabona collectivité equipe ya Madrid ni equipe ikina ibintu mengo nibigira formule turakironse intsinzi rabonetse basi nuvo ni umugwi urokrekina umupira utagira identité siko nimba ata identité ari mu biragaragara ko rimwe na rimwe ugiye kubona wa mukinyi mwiza ari muri equipe acha kuza gukora iyo difference cyo kinyuranyo kagenda bigusanga uvunyicyo kugira ngo uze ko wanacha ko ntsinzi Kylian Mbappe rote ubivuze neza bwana Ridike amaze gukora ibice 75 kwijana by'ibitsindo bikoragaragara muri equipe ya Real Madrid cyane nukuvuga ngo niwe ari aratete y'intsinzi za equipe ubu tuvuga ngaragiye aho hantu mugo muri Mondial Club musingiza Real Madrid na Xabi Alonso yereka hura nabande kitaravuze ikintu kimwe muri Mondial Club Mbappe ni anakinya yaribere mu mvune kitaravuze ikintu kimwe muri Mondial Club equipe ya Madrid kirakina ndabwira ati Michel Zami igihe equipe kirakina kandi kirakonvenka iyi equipe kirakina ariko irikurikira wa mupira umwe gutsinda gusana niki yatanga ikizere yuko babona equipe ikomeye izotanga ibintu byiza kubera ko umufana bakunda equipe wanashaka uravinara no gutuka akubwira ngo kuvuga ibyo utazi yes ngo ivuga ngo urabizi wewe ngo essentiel na 3 kubatoke essentiel na 3 yo kumara atwaye ariko azogirige cyagihe cyanyacu mvuga ngo dukeneye 3 n'intsinzi iduha gushika ku cyake cyanyacu ko turagwanira bikaba ikibazo bachi bakira equipe Paris Saint-Germain yego ibatwika bine kubusa ndamwegera namubwira ati mon frère ivyo nakubera niko biragaragara ati equipe ntubona ko ikiriritse ambwira ngo ngurumva ngo twabyitse nabi ngo nurukino tutagenda ndabwo ati mon frère iyo ikorera aba match gerageza kwanarizo mbeka equipe yanjye n'ubwo iri kiratsinda ikitsinda mu buryo meze gute iri kiratanga garantie meze gute mbega hari cyizere kiratanga ko
n'inkino zikurikira iza dukina ikadutsindira. Kira muvuye ikintu kimwe abakunzi imigwi abafana b'imigwi FC Barcelona na Real Madrid nibe baraba umupira banarize barambeka ekipa yacu bikubire genda gute. Uno mugabo yita Kylian Mbappé rero. Reka mvuge ngo ni kibazo kuri ekipe. Buri wese yobobara abuzu izina Mbappé muri squad yiwe. Kuko n'umukinnyi amaze kuba akomera cyane. Ndazi ko na Xabi Alonso hari hatekanye kuri umugabo yita Kylian Mbappé kuba yabuze muri ekipe. Kubiragaragara hahandi ekipe ubona ko yagiye kuba ibura solution umugaragara kaza katsinje bitsinda. Haba nuko ati muri cafouillage haba mu kudestabiliza defense adverse arayikura umusore. Ariko rero kuri Xabi Alonso yavuze neza yuko ati iyivunitse yiga gucumbagira. Nagerageze yikura menye yingo kuko imigwi asigaje ajya kuba ahura nayo. Arafisemo ekipe ya Atletico. Kari mo frère nimba ari migwi ya mbere ikarere ya Madrid Atletico Madrid irimo. Atletico hako yotsingwa ya Madrid yotsingwa na Barcelona. Hako singwa ya Madrid yotsingwa na Osasuna. Yabarakarira yayikarira cyane. Bahuye niyo ekipe ikanira kandi biba bitewe n'ubwo kandi batsinda kesh kabaho. Nuko ati nk'imyaka itatu iheze. Real Madrid gusinya ekipe ya Atletico. Ni kibazo yabikomeye cyane. Rero navuga ngo rero ino ekipe yari agiye kubahura na Atletico muri Super Coupe bizuko bikomeye cyane batagira izina Kylian Mbappé lote barafise unumugabo bita Pellegrini Real Betis barakazwa ekipe kagoye nako Chema na rero unumugabo bita Xabi Alonso nawe ashakwa yarizize akizira mu buryo meze gute kutamya gujera swad kutazana competition muri ekipe yiwe amenye yuko buri gihe nimba ndi Vini Junior nina kira nabi nzoja kuri bench nimba ndi nakagate mu kibuga nina kira nabi hari mukire ari kuri bande tuje kaza kora visa reza kunsira muri bande tushe iyo competition atawonde muri equipe ya Madrid akaza kurondera iyo concurrence nuko ati kwama equipe y'abari competitive buri mukino si yumva ko yoza kwanira ikibanza mu kibuga kandi afite umwanya wo gukina biri kuberesa bigikora mu kwegira ngo ati akarambare bwaziro nkino giye kwayimiriza ariko ntawo mutega iminsi ashokoza kaditsinda birashoboka ni football afite equipe nziza ni kese yo kuja kwicara akirimba karambeka ngiye kwa nkora ikingiye kuba mfashike equipe kugira ngo ze kuba yitwara neza mwizi nkino giye kwanimiriza ahandi hose mbona afite kalendari ikomeye irimo Real Betis irimo Atletico irimo Swat FC Barcelona kuri finale kuko nuko azoa ase kuri finale Mbappé azoa arakira mugebo yo kuri finale equipe ya Real na basigashika niyo kina umusore bigaragara ko afise nuko aticiro kwita kalendariye ifise nka inguvu zidasanzwe afise n'imigwi bisa nkaho ari ibagokene muri liga harimo Real Betis iyo equipe ya Atletico na equipe ya FC Barcelona urukina zoheza kuba zo ari kwa Levante mbona bidasanzwe kabisa ari kintu gikomeye cyane kuno mugabo bita Xabi Alonso na equipe ya Madrid kuko batakajize rikomeye cyane mu mupira w'amaguru kandi muri equipe ya Madrid bita Kylian Mbappé lote kura indwi zitatu nubwo ati n'uruhombo rudasanzwe kuri we nka Kylian Mbappé lote wanashaka kuko n'umukinyi kandi uko kuri pichichi cyane yino mwaka kuko n'umukinyi katindi kino gishiko kandi uko bwije rero kura indwi zitatu ndetse kumugwaniriza ritme icyangiwe ko ati ni kuri equipe ya Madrid nayo igiye kuba ibura umukinyi nka Kylian Mbappé lote kandi iri muri course y'ibikombe bitandukanye niyo spera kuba bari bizeye ko botwaye umukinyi nka Mbappé Chabura of course bashaka kwitwara ko ntawo menya ngere bizo ko bigenda muga bigaragarira amaso buri wese ni izina rikomeye rigiye kwari bura muri squad ya equipe ya Real Madrid. Ikibazo kigaruka ku bintu ko baravuga mwese kiravuga ngo nivyo Kylian Mbappé lote agiye ko karahomba nawe ubwiye kubera ko karagira ibitsindo uvuga ngo ikatsi n'ibitsinda yashobora kuba ari muri bakino uvuga ngo karanira kugira amasho kuba mu PGC nkuko yabikoze mwaka uheze Ego ariko uno munsi biravuga ngo twavuze kwitwa Kylian Mbappé tuvuga no kwizina rya Real Madrid ikibazo kigaragara kiravuga kiti mbega equipe igiye kuma amezi 3 ifise inkenta zike idafise Kylian Mbappé lote iragiye kwikiraho gute uti kuberiki uno munsi equipe yitwa Madrid ikibona ko yagirishije imvune z'uwitwa Kylian Mbappé lote Xabi Alonso yatekwa yiyumvira imwe mu mikenyero yishokisha kuri zino nkino yimije dafite izina rya Kylian Mbappé lote umukenyero wa mbere aravuga ati arifuza kuzokinisha novuga ngo umukenyero wo kuzokinisha witwa Rodrigo Goes ku ruhande rwa nimero 9 nimero 7 nako nimero 11 witwa Vini Junior nimero 7 akazana izina rya Fede Valverde ariko kuko tubikeshiye amakuru maraka kiravuga ngo mu gihe bokoresha umukenyero wa bane batatu ukazana ubusatizi bwa Fede Valverde Rodrigo n'izina rya Kylian nako n'izina rya Vini Junior bashobora kuzobona ino equipe itwa Madrid
uruhara rwo gutsinda ibitsindo bigabanuka. Ico ni cyambere. Icya kabiri ni Real Madrid ngo uri kiriyumvira yuko yoshobora kuba akoresha umukenyero wo kuzofata witwa Rodrigo Goez kuri nimero 7, nimero 11 Vini Junior hamwe na nimero 9 Gonzalo Garcia. Avyumva? Canke agakinisha umukenyero w'abasatizi basha kuri babiri. Vini Junior na Rodrigo no kuvuga ngo umukenyero wa 4 babiri. Ubundi nana guciriye mu Bonardike. Kuri iyo positioning ya mbere wahereyeko. Yo gukoresha attack y'umugabo bita Rodrigo Goez kuri nimero 9, nimero 7 n'umusore w'umunya Uruguay Fede Valverde, na nimero 11 Vinicius Junior. Automatiquement icyo ubona ni system ya bane babiri. Yes. Kuko muri positionnement uburyo bahagaze bazahagarara mu kibuga, of course azahagarara uko ni bane batatu, ariko muri cyagiye umupira ukora muri fonctionnement dije biragaragara ko n'umugabo bita Fede Valverde zo kwisanga hagati mu kibuga. Siko ahe kino kwita liberite agasore kanya Brazil bita Rodrigo Goez kuza kwatakira ku ruhande, kuko twabonye n'umugabo bita Dr. Carlos Ancelotti bikoresha ugasanga rimwe mu positionye uyu mugabo w'umunya Uruguay kuri nimero 7 bita Fede Valverde akasagwanya ku kino kwita liberite uno gasore bita Rodrigo mu gihe bagize counter attack. Tugize counter attack Rodrigo isanga kuri nimero 9 mu gihe twagiye kwa turongo umupira gusa umupira negiye gatse mu kibuga ndawufise ndi Fede Valverde agurira ku ruhande. Rero mbona uno musore bita Fede Valverde muri espace vide abishoboye ni wa mukinyona ko ashobora gukinira ama espace kandi ari umukinnyi mwiza ashaka kubiprofita. Jemo no mukinyona wo byokunda kuko n'uburi style muri position bane batatu mugabo muri cyagiye cyo kwataka umupira ni bane babiri nivyo bigaragara siko kuko suga mije bikoreshwe muri equipe ya Madrid kuri bane batatu kuri kuzana Mesherzani Gonzalo Garcia yaratwiretse kora mu ikora umwana mwiza ariko sumwa no gutanga mu equipe ya Madrid ndanabisubiyemo uri asumwa no gutanga ku nimero 9 kwa Real Madrid ngo bitire muri equipe biragoye uri mwana musubirize zo gusubirira gutanga byagwa ni keso yiki yo kutamuha umwanya yaba mu mwanya gakina byo mufasha kumbwira ngo agiye kubatitire muri equipe ya Madrid mu nkino nkizi zikomakomeye ngaze gutwara nimero 9 za Real Madrid biragoye cyane, ariko ibigaragara byo azomufasha kuko n'umwana barako n'ubundi yatije kuza aramuha umwanya kugira ngo abananye aba integre muri equipe. Ariko kuba koje ku ruhande rwanje kumva agiye kwatitire ni ku nimero 9 nka Gonzalo biragoye cyane muri equipe ya Madrid. Ariko je muri system ya bane babiri biyoza gufasha muri fonctionnement dije ariko muri positionnement muri style araza kuba abesha abantu ko yagize bane batatu, ariko ndabizi ko neza Fede Valverde za kwisanga kina hagati mu kibuga cyane gusumba uko kenera ku ruhande. Biraza kuba biza bitanga ubwinyagambo kuri Rodrigo Goez n'akasore bita Vinicius Junior ko biragaragara ko n'umusore bita Rodrigo n'umukinyazi ukina ama espace kandi agorana buri mpande zose haba ku nimero 9 ku ruhande. Mbona ari umukinyi uza gufasha no equipe ya Madrid mu izinkino zigira kuri zinga kandi wanashaka kwitwara neza imbere za Real Betis na Atletico Madrid mu gihe wanashaka